Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarayatangaje intumwa zimuhagararira mu muhango wo kwimika perezida wa Burkina Faso Marc Christian Kabore uyu munsi kuwa mbere i Ouagadougou. John Pirefam, intumwa idasanzwe yihariye y'Amerika mu karere ka Saheli, niwe uyobora intumwa za Amerika. Zirimo kandi Sandra E. Clark, ambasaderi wa Amerika muri Burkina Faso. Muri Uganda, abanyamakuru babiri barakomeretse ejo ku cyumweru. Basakiranye na polisi barimo gushaka amakuru ajyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza bya kandida perezida Robert Kyagulanyi wamamaye ku izina rya Bobi Wine. Polisi ivuga ko abanyamakuru bagotewe mu rugomo ubwo imbaga y'abantu yarimo kwigizwa inyuma, kandi Wine bikaba bivugwa ko yari yakoresheje umuhanda atari yemerewe gucamo. Polisi yarashe ku modoka ya Bobi Wine ibyuka bijyana mu maso no ku bari bamuri iruhande. Uwitwa Ashraf Kasirye warimo gufatira amafoto televiziyo yitwa Ghetto bivugwa ko yaguye hasi nyuma yo gufatwa n'isasu ritica hejuru y'ijisho ry'ibumoso. Departoma ya polisi ishinzwe ibyaha by'urugomo ku bitangazamakuru ivuga ko irimo gukora iperereza. Robert Sempara, umuhuzabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku banyamakuru, arahamagarira polisi gufatira ibihano umuntu wese ushinzwe umutekano bizagaragara ko yahohoteye abanyamakuru yabigambiriye. Nigeria yaratangiye kubarura amajwi yavuye mu itora byitezwe ko rizabimburira ayandi muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba mu ihererekanwa ry'ubutegetsi rya mbere hagati y'abaperezida babiri batowe muri demokarasi. Iki gihugu cyabayemo kudeta enye kuva gihawe ubwigenge n'Ubufaransa mu 1960 kandi cyugarijwe n'ubukene n'urugomo rw'imitwe ya Kisilamu rwaguyemo abasivili magana n'abasirikare mu mwaka ushize wonyine. Mohamed Bazoum wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uhagarariye ishyaka riri ku buyobozi niwe ushobora kuzasimbura perezida ucyuye igihe Mahamadou Issoufou utanze ubutegetsi nyuma ya manda ebyiri z'imyaka 5. Perezida Issoufou nyuma yo gutora yavuze ko iri tora ribaye ikimenyetso cy'umunsi udasanzwe nk'inkingi y'icyizere ku bazavuka mu bihe biri imbere. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirahamagarira ibihugu kwitegura ibyorezo bitaha mu gihe cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwitegura ibyorezo. Mu butumwa yatanze kuri video atangiza uyu munsi, umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yaburiye ibihugu ko bigomba kurwanya icyorezo byitegura guhangana n'ikindi. Yavuze ko bitabaye uko byaba ari ukureba hafi. Imibare iheruka gutangazwa na OMS yerekana ko ku isi hose hari abantu barenga miliyoni 80 banduye iyo virusi, harimo miliyoni 1,700,000 yahitanye. Nubwo Tedros asangiye n'abandi ku isi icyizere kubera inkingo zimaze kuboneka zo kurwanya icyorezo cya COVID-19, abagira inama yo kutirara. Umuyobozi wa OMS avuga ko ikintu kimwe gusa cyatsinda icyorezo kiriho ubu no kwitegura igitaha ari uko ibihugu byose byakorera hamwe kandi bikubaha ibyo ibihugu byose bikeneye, byaba ibikize cyangwa ibikennye. Uburayi bwatangiye kwifashisha intwaro nshya, urukingo mu kurwanya COVID. Ejo ku cyumweru ibihugu by'Uburayi byatangiye gukingira abantu benshi COVID-19 bihereye ku bageze mu zabukuru n'abakozi bo mu buvuzi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi witeguye kubona inkingo miliyoni 12,500 bitarenze impera z'uyu mwaka. Zizaba zihagije kuri miliyoni 6,25 hakurikijwe igipimo zizatangwaho mu byiciro bibiri. Amasosiyete arimo kugerageza kubona inkingo zasabwe ku isi hose kandi agamije gukora inkingo miliyari 1,300,000 mu mwaka utaha. Tukivuga ibyerekeranye n'inkingo, umurimo wo guha inkingo miliyoni z'abatuye ibihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere uzahura n'inzitizi z'ingutu, kandi si ikibazo gusa cyo kubasha kugura izo nkingo, ni n'ikibazo cyo kuzishyikira. Mu bihugu byinshi intambara n'ibitero by'inyeshyamba bishobora gutwara ubuzima bw'abatanga inkingo. Ibikorwa remezo nk'imihanda bimeze nabi. Umuriro w'amashanyarazi ugenda ucikagurika kandi ukenewe mu bikoresho nka firigo zo kubikamo izo nkingo. Hari kandi kudashira amakenga urukingo ahantu hamwe na hamwe. Mu bice bya Pakistani abantu bashobora no kubigwamo. Abakozi barenga 100 batangaga inkingo z'imbasa muri iki gihugu barishwe muri 2012 ubwo abarwanyi bakwirakwije ubwoba ko izo nkingo zari mu mugambi wo kurwanya idini ya Islam. Uwahoze ari perezida w'u Burundi Maj Buyoya ejo kuwa kabiri niho azoshingurwa n'iteka i Bamako muri Mali. Buyoya yasandabiye i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa igenekerezo rya 17 ku kwezi azizikiza ca COVID-19. Mu kiganiro nagiranye na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi akaba yaranabaye icegera ca Buyoya mu
mu kiringo c'imfata kibanza yasiguriye ko Uburundi bwahomvye uwovuza ibitari bike kuri kahise k'ico gihugu yatwaye imyaka irenga 10. Muri iki gihugu hariho intumbero yo kumenya kahise k'igihugu cacu, mu ntumbero y'uko abarundi cane cane urwaruka rumenya ukuri ku bintu vyashikiye iki gihugu. Bisigura rero yuko ari umuntu yashobora kutwigisha no kubwira abantu batari bake ibyo yabonye muri wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira. Jewe sinokuresha byarambabaje, ntivyobura kugira ico bingize ku mutima wanje no kuvyerekeye ukuntu nari ndamuzi. President de Mission Ndayizeye, Major Pierre Buyoya nyakwigendera, mu gushira mu ngiro amasezerano ya Arusha mwarabaye icegera ciwe mu kiringo c'amezi 18 imbere ko abashikiriza ubutegetsi. Ico gihe yabateguriye gute kuba president? Mwakoranye gute? Mu dusubira muri kahise mukatubwira. Mba icegera c'umukuru w'igihugu, nawe akaba umukuru w'igihugu, ntawo kwemeza yuko ari we yifuza ko nobicegera ciwe cyangwa jewe nifuza ko yoba umukuru w'igihugu dukorana. Kuko twari tuzinanye mu vyerekeye kugwanyana, mu vyerekeye politike. Nkuko mubizi umugambwe w'abanyaprodebu n'umugambwe y'iprona ivyerekeye makudeta n'ivyerekeye kugene dada yapfuye, ibyo byose hariho intumbero zimwe tutahuriza ko, ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'Arusha nukuri twaragiye hamwe. Ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu turaganira, ndamubwira nti Sero President, urabona wewe waje bavuga yuko userukira abatutsi, jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu, ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi, kuko nayo ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntaco tuzokurayo. Ubwa kabiri, kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanya ukuri. Ari wewe ntuzompende, ari jewe sinzoguhende, ni kuko numpenda nzobimenya, kuko ndafise abakozi bobimenya bakabimbwiye, ndari na wewe nuko. Ico gihe rero nindibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushira mu ngiro y'amasezerano izoba ipfuye, tuzoba dutanze akarorero kabi. Jewe rero novuga yuko mu kiringo c'imfata kibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana, ahubwo naho tutumvikana twarabibika tukavuga ati tuzobisubire ejo, turabibandanya turakora. Jewe novuga yuko mu kiringo c'imfata kibanza twakoze disanfort. Ndazi neza yuko ikiringo ciwe giheze yarahuye n'ingorane zuko hariho abantu batashaka yuko ahava, kandi bashaka mbere baravuga Ndayizeye Domitien n'umuntu mwiza. Ariko ico nobwira abantu nuko kugira ngo ashobore kuhava, niwe nyene yahamagaye abantu biwe arababwira ati jewe ndazi amasezerano y'Arusha icarico, sinshobora kuja kubiri nayo ndayazi, ati nico gituma ahako mubandanya munana nagira ndabasabe yuko itariki 29 mutegura yuko jewe nzoshikiriza intare. Icyo kintu none kimushimira. Nibi ntanguye kuvuga ivyo twakoranye neza ni byinshi, je ndafise souvenir nziza cane kuri we mu vyerekeye ikiringo twakoranye. N'inyuma yaho je ndibuka nk'igihe napfungwa mu 2006, igihe bambeshira ngo ndiko ndorganiza push, niwe muntu wa mbere yaje kuraba umuryango nasize ngaha, ababwira ati ibintu bariko barareka Ndayizeye Domitien ndi mu bantu bemeza yuko bidashoboka. Niwe yubaka paraza ngaha mu rugo, mu gihe abandi baca kw'irembo baraba biruka n'abagenzi bagatinya kuza ngaha, we yaraje turanavugana kuri telefone. Umuhisi Nelson Mandela yafashije mu vy'amasezerano ya Arusha, yarabakariye mwe na nyakwigendera Pierre Buyoya, arababwira ati igihugu ubu kiri mu minwa yanyu, kazoza ka kiriya gihugu
kari mu minwe yanyu. Inyuma yaho haragiye harambamwo ingorane zitari nkeya. Hatuributsa nk'ibihumbi 2015 hariho abatari bake impunzi zangajwe, izindi nzira abakiri bato bandi bapfira mw'ibarabara mu myerekano bari barimwo. Habuze iki kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo mission Mandela yari yarabahaye mwe na Buyoya ntise nkishika ku ngiro mu gihugu c'u Burundi ga President Ndayizeye? Twebwe twarakoze ibyo dushoboye, si ukuvuga ngo twarakoze ibyo dushoboye, twarakoze iby'amasezerano y'Arusha yadusaba. Murazi ko yadusaba kugira ikiringo c'imfata kibanza, tugategura amatora, tukaganira n'imihari igwana kugira ngo ihagarike intambara, hanyuma tukagerageza no kugira ngo igihugu cacu c'u Burundi gishobore gutangura imigenderanire myiza n'imfashanyo n'amakungu. Jewe ndi mu bemeza yuko ico gikorwa twakiranguye neza cane, kuko umuhari David warageza urahagarika intambara, urinjira mu butegetsi, amatora turayategura baranayatsinda, hanyuma turabashikiriza intahe ukuri kwamye, ku buryo ku bwacu ico gikorwa twarakiranguye. Bwa kabiri, amasezerano y'Arusha twarayigishije abarundi bikwiriye, nabo basende David barimwo, ubwo icari gisigaye ni ukugira ngo bayakurikize. Nko basaba kuvuga muri make iragi nyakwigendera Major Pierre Buyoya asigiye Uburundi, asigiye Afrika, kuko ubu yaranabarizwa muri Afrika cane, ku mugabane wa Afrika wose gusumba uko abarizwa mu Burundi. Niryahe ga President Ndayizeye batiye bashaka guhera ku masezerano y'Arusha? President Buyoya yaragerageje kugarura abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha. Bwa kabiri, novuga yuko nyuma amaze kuva ku butegetsi yarakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu vya Afrika kuva mu ngorane byari bifise. Urazi yuko yagiye arahanura hirya no hino kugeza igihe bamugena ko ariwe aserukira ishirahamwe rya Afrika muri Mali, kandi akaba atabarutse yaramaze kushika ku ntambwe ikomeye, kandi ari indashikaho hose leta y'u Burundi yaramushigikiye, iramusunika, iranasaba ibindi bihugu kumushigikira, n'ahandi hose atashoboye guca nko mu ishirahamwe ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Murazi yuko leta yamushigikiye n'aho atashoboye gutorwa. Novuga rero yuko mu bihe vyiwe vya nyuma n'ukuri yaragerageje gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore kugarura agateka ka Afrika, mu kugarura amahoro. Muravuze muti leta ihari yaragiye iramushigikira, haba mu kugerageza ko aja muri francophonie, haba muri ayo mabanga yandi. Nibisanzwe ko iyo leta yamushigikiye gushika ino saha itarahoza umuryango, itarahoza abarundi babuze umuperezida batwaye mu kiringo kigera kirenga imyaka 10 ga President Ndayizeye. No kubifata gutyo, kuko ibyo nta nico no bivuga ko, kuko nibyo ntacyo barabivuga, ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga ukwibwira niko kubesha. Ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izi manza baheruka guca, ni ibintu byashitse mu gihe kitari cyo. Nibaza yuko bisaba leta kwiyumvira no gushishoza no kuja inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo. Icyakora jewe ndi mu bibaza yuko guhoza umuryango atakirimwo, nkaba mboneyeho na jewe akaryo ko guhoza umuryango wiwe wabuze umuvyeyi w'umuryango. President Domitien Ndayizeye, tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika. Murakoze cyane madame. Iki hakaba ari igice c'ikiganiro ijwi rya Amerika yabatunganirije kuri bamwe mu bakoranye na Major Pierre Buyoya. Muri ico kiganiro kizorengana saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, muzoshobora kumva bamwe mu bari bagize leta yiwe ya mbere ni ya kabiri. Radio ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Hiri n'ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Munyifata idatangaje, ingingo y'ubutegetsi bw'igihugu ca Cuba
yo kugira ibiganiro n'abakiri bato baherutse kugira imyiyerekano mu mahoro no mu mutekano bariko basaba ubwigenge mu vyerekeye gushikiriza ivyiyumviro muri ico gihugu yamaze igihe gitoyi. Mu gihe kiri munsi y'amasaha 28 inyuma y'inama y'abaserukira abari mu myiyerekano n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imico wa Cuba Fernando Rojas, intwaro ya Cuba yahisemo kutubahiriza uburenganzira bw'abanyacuba. Rojas yari yamirije abari mu myiyerekano agwiza n'ubusa impungenge zabo ku bijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, yongera arahakana ibirego ko abapolisi batoteza abantu bigenga bafise ubuhinga butandukanye mu bintu ndangamico muri Cuba. Benshi mu bagira imyiyerekano n'abanywanyi b'ishirahamwe San Isidro Movement. Iryo shirahamwe rihurikiyemwo abanditsi, abantu bafise ubuhinga butandukanye mu bijanye n'ibintu ndangamico, abaririmbyi n'abandi banyagihugu bashavujwe n'inzitizi bashirwako n'intwaro, harimwo amategeko asaba ko imirimo yose iberekeye yandikishwa muri leta. Mu bihe vya vuba cane abanywanyi b'ishirahamwe San Isidro Movement baragize imyiyerekano yo kwiyamiriza igihano cakatiwe abanywanyi bakomeye b'iryo shirahamwe badaciriwe urubanza, harimwo umucurananzi Denis Solis Gonzalez yazize kuba yashikirije ivyiyumviro vyiwe mu mwidegemvyo. Intwaro y'igihugu ca Cuba yaratoteje akatari gake Solis kubera yashikirije ivyiyumviro vyiwe mu kwiyamiriza iryozwa ry'agateka ka muntu muri ico gihugu. Akaba yarahagaritswe ku itariki 9 y'ukwezi kwa11. Abategetsi b'igihugu ca Cuba bapfunze Solis mu kiringo c'imisi 3 ku buryo atashobora kubonana n'abantu bavuye hanze y'ibohero yarimwo. Hari imbere yuko akatirwa gupfungwa amezi 8 ku caha kidasobanutse c'akagagazo. Abategetsi ba Cuba barahagaritse abamenyesha makuru n'abaharanira agateka ka muntu batari bake barondeye amakuru yerekeye dosiye yiwe canke basavye ko arekugwa. Naho leta yishuye muri ubwo buryo imyiyerekano yerekeye gupfungwa kwiwe nuko batabwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro buri muri Cuba irabandanya. Ivyo bikaba bituma abapolisi bakora ibitero kandi bahagarika abantu kurushiriza. Amakungu yari yamirije ikandamizwa rikogwa ku banyacuba, harimwo ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwarerekanye neza aho buhagaze. Mu itangazo ryanditse, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje ko Amerika yiyamiriza yivuye inyuma itotezwa rikogwa na leta ya Cuba ku banyagihugu bariko bagira imyiyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza ipfungwa rya Denis Solis Gonzalez aharanira agateka ka muntu. Amenyesha ko basaba ko leta y'ico gihugu ifuta igihano kidaciye mu mategeko bamukatiye no kumurekura atabibanje gusabwa. Avuga ko bifatanije n'abanyacuba kandi ko bazobandanya kwiyamiriza ityozwa rigaragara rikorerwa abanyagihugu baba bariko bakoresha uburenganzira bwabo. Yasavye ibihugu bakorana bigendera kuri demokrasi mu makungu kubandanya kuremera umukuru w'igihugu ca Cuba, bakongera bakagaragaza ko kubahiriza agateka ka muntu ari ikintu ca mbere gisabwa kugira bashobore gukorana n'intwaro ya Castro. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteza amatwi, aha niho amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo agarukiye. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Fasil Gebehu niwe yariko yegeranya amaju yacu yose. Kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza indwi nziza no kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose.